n'agaciro uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Mbega ibintu bishobora kuremera umurundi uno munsi ni nk'ibiki? Murakoze cyane kuko ni byiza ko dutinda tukavuga iby'iwacu mu Burundi, kuko tuzi yuko umuntu nta na rimwe yirebanga, ntaba mu kirere, aba mu bandi. Hariho n'ubisigura neza, abafilozofe bavuga neza yuko umuntu niwe mugabo na cyane cyane ni imigenderanire imugira afitaniye n'abandi, afitaniye n'ibintu. Umurundi rero afise imigenzo y'ikirundi twahawe na ba sokuru, hanyuma rero ikagenda irahindagurika bivanye n'iminsi tugezemwo canke n'akarere turimwo, kuko umurundi araba ngaha akongera akaba no mu kandi karere no mu bindi bihugu. Hariho nshatse kuvuga yuko ibigoye abarundi bica biramukorako. Aho rero tuca tubona n'ibi tubona bidukikije, tukabona izi ndwano ziba ziriko zirabera hafi yacu muri aka karere, biraheza bigasunika imigenzo, ndabuze ngenda bivuga mu gifaransa, birasunika imigenzo yacu bikadushira mu yindi migenzo tutahorana, kubera ubuzima tuba turimwo mu karere, yaba Rwanda, muri Congo, muri Tanzania. Hari ibintu bibera hafi biratuma tugira natwe ingene tubigenza n'ingene tuvyumva n'ingene tubisigura, kuko naye navuze nti umuntu ntaba wenyene, agira umutwe, agira ubwenge cyane cyane bushimikiye mu bandi. Ubwicanyi rero, urwanko, ugukumirana, eka n'ibindi byose biraremera umurundi, kandi bituremereye kenshi usanga bitategerezwa kuba biremereye umunyamahanga, umufaransa ari hariya, muga twe turafise ivyo iwacu kenshi dusangiye bitubabaza. Murazi rero ikintu naco gifatiye ku mutekano, gifatiye ku ndwano, kivamwo guhunga, kikavamwo kubura amahoro, canke ukabona ntiwizigire umubanyi, ntiwizigire uwundi, ugasanga uramuhunze umwise umwansi, uwundi ukamubonamwo umwansi. Umurundi rero cyane cyane muri ibi bihe haba hari indwano twaciyemwo zo mu Burundi, sinorinda kudondagura byari byatanguye bivana mbere n'imyaka uriko aratwumviriza afise, mugabo umwe wese arafise ukuri ahantu yaciye akakogwako n'indwano zababaje zishe bene wabo. Hariho n'ibintu by'ubwoko, ugasanga wavukiye aha, gaca bituma mbere abo musangiye uwo muryango, abo musangiye ivyumviro, usanga kenshi mwiyumvirana kumwe, ugasanga naho utabitegereye neza, ugasanga ikimubabaje kirakubabaje. Ivyo rero nivyo biri muri kamere k'abantu. Ikindi kiremereye nibaza umurundi tuvuye mu ndwano zagiye ziraba mu gihugu canke zidukikije mu karere, ikindi nibaza kiremereye umurundi ni indwara zikava ku bukene, utagira ico wiha, ugasanga umurundi arwaye indwara abandi bokize n'ingoga, canke indwara z'ivyaduka. Aha novuga yuko abarundi cane cane twarakomerekejwe, turababazwa imyaka itari mike n'ikiza ruhonyanganda sida. Kumbura ariko hararuka ubu ntibabibonye neza, mugabo hariho imyaka ico kiza ca sida cababaje cane ugwaruka, hanyuma abana bakavukira muri izo ndwara, hakaba imfuvyi nyinshi, hakaba abapfakazi benshi. Abantu be barakomeretse kubera ico kiza, bakihebura. Iyo tubonye nk'abantu bareze abo bana canke barezwe n'abo bapfakazi kubera umugera wa sida, warabona kugira n'ubu biracariho mbere, bikababaza umuntu, ugasanga
harabaye n'ibigo biza birabakira kugira ngo babahoze babasubize umutima mu nda mugabo carabahahamuye. Ivyo rero vyababaje cane abarundi. Ikindi ca nyuma novuga kiri mu vyababaje mu bibabaza abarundi ni imigenzo mishasha yinjira mu migenzo tuba dufise twahereye kuri ba sokuru, hanyuma kubera abantu batembera bagenda bakaraba televiziyo bagenda bagahura n'abandi mu mashure bigahava bizana imigenzo novuga itaremenyerewe ahubwo mbere ishobora no kubabaza abafise imizi abashinze imizi muri migenzo myiza y'abarundi. Sinovuga ko abarundi bataza kuba bafise imigenzo myiza gusa, hariho n'indi yo guhindura mugabo itari yo guhindura kubera yari myiza irashobora guhinduka kubera izo navuze za influence z'abantu, ugasanga birababaje abavyeyi, inyambaro, ingene umuntu asigaye yishura. Simvuze n'igihe abagabo bashobora kubana n'abagabo, abagore bakabana n'abagore, kumbure tutamye tubona mu Burundi mugabo bikaza kubera bizanywe n'amahera yo hanze, bikazanwa n'abantu bashaka kumenga ko n'abarundi twese twoba abantu bamwe, bigaca bibabaza abavyeyi n'abantu bakunda umugenzo mwiza w'ikirundi. Ivyo nivyo nocako gatoyi mu vyerekeye migenzo canke indwara canke indwano zihuriweko n'abarundi bigatuma ubona bagenda bababaye, bafise umubabaro, bafise ikintu cabatuntuje. Mugabo umuntu ashobora kuronka n'ibindi vyinshi birenze aho. Murakoze cane, murumva ko abarundi tutaremerewe na bike mugabo hari aho umuntu yibaza ati none ivyo bintu umuntu yobibona gute, umuntu yobona ko umurundi aremerewe gute? Mwifashishe uturorero. Navuze nti burya umuntu iyo umuravye hariho ivyo akenyereyeko, hariho ibiri mu mutima, hariho n'ivyo ubona yuko hari ikibazo umuravye gusa utarinze no gukoresha imashini n'imwe. None rero ivyo bibazo ubajije ni vyiza ko biratomoye aho umuntu avuga ni ryari umuntu abona ibiremereye umuntu canke ni gute umuntu aremererwa umuntu akabibona. Ryari ni kubera navuze nti byose biba biri ku mutima hama bigatinda bigaturika kubera imvo iyi canke ya hariya. Ubu rero nari nshatse kuvuga yuko ikintu nyamukuru gituma umuntu abibona ni igihe hari agakaciye yaba indwano kaduka yibutsa za ngwano zakubabaza zagukomeretsa, canke hakaba inyigisho z'amacakubiri zigusubiza muri bimwe vyagukomeretsa. Iyo bitanguye mu gihugu bigatangura mu migwi kanaka bica bivyura kaboze, bica bivyura ibikomere ukamengo ni bishasha. Nico gituma si vyiza kuzura kaboze, si vyiza kuzura kaboze udafise mu mvugo ngereranyo udafise umurima uca uteramwo ivyo bintu. Ni ukuvuga iyo bagiye muri Nyabarega ukazura imicafu ni vyiza ko ifasha kugira ngo abantu bayirimishe batere ibirimo. Mugabo ugiye kuzura kaboze hari igihe kakubabaza kakagutuma mbere utuntura iyo utateguye neza ingene uwo muntu aja kuvyakira neza akavyakira atababaye. Mugabo ubivyuye ngo usure kumubabaze aho biratuma ayinga nyakuyinga. Rero ikintu gifatiye ku mutekano w'umuntu kiranyaruka guhungabanya umutima. Umuntu yaremerewe kubera indwara, iyo abuze abamuremesha akabura abamugarukako, ico gihe ni igihe nyaco c'uko bimwibutsa agasinzikara. Murumva yuko hariho ivyo vyo kuremerwa hanyuma akabura umugarukako, akabura
uwo muremure, canke ukibutsa haba mu majambo haba mu ndwano k'umuntu asubira akiruka akabona umenga asubiye muri ya sene ya kera, biramuhungabanya akabirota akarara muri cauchemar. Muti rero ni gute, kuko mu menga kirajanye ico kibazo, ni gute biboneka ko hari abaremererwa, hariho abinyegeza, hariho biboneka n'ingoga biva kuri kangarateri y'umuntu, mugabo biboneka gute ko umuntu yikoreye ikintu ku mutima. Iyo wikoreye ku mutima, mvuge mu mvugo yoroshe, urikoreye amaboko. Kenshi iyo umuntu yikoreye amaboko gutya mu bisanzwe aba aremerewe, ni umwiheburo, mugabo aba yerekanye ko hari ikintu kiri indani muri we kimuremereye, kimubuza kumva yuko atekanye. Noneho naho mubona mu maso urabona ko umengo arababaye ku mutima, umuravye ku maso. Uburyo rero abapsikologe canke abasosiologe babivuga ni ukuyinga, ni ukuyinga n'akabonge, hanyuma canke ugashikaho wikorera ibitutu, wikorera ibitutu mu mvugo ngereranyo, kudatekana usanzwe no gusara. Bajya bagenda bakagwara mu mutwe, turavuga ko bagwaye mu mutwe, mugabo mu Kirundi twavuga ngo barasanga uburyo umuntu uhuye n'umusazi, ugasanga ntiyambara, ugasanga kuko ntaba ari muri monde y'iwacu, aba ari mu yiwe, aba byaramaze kumuremera agatinda, agaturika. Murumva rero ko kahise iyo karemereye umuntu bigenda birakura buke buke, hari n'inivo n'ingero, bigenda biraturika buke buke, akaja mu mwiheburo, akiruka akikorera ibitutu, akaja mw'ibarabara. Ivyo rero adashoboye kwakira ivyamubayeko bibi, aratinda agashika kuri some, agasara. Umwiheburo ni uza imbere nkuko nabivuze, umwiheburo no kuruza imbere, aho ubona ko umengo biryo uvuyemwo nturi bubivemwo, nturi buvyikuremwo. Akazi bwa kabiri ukuva hasi ukaja mu ndwano, mu kwihora ku bandi, ugashaka nawe kubatoteza, canke nkuko nari ndabivuze utabashoboye ugasanga wasaze, ugasanga wagiye mu ingaruka rero z'uwaremerewe n'ibikomere byinshi yaremerewe n'ivyo bimuremera nyene kuri we no kubamwegereye, inshuti, gushika no ku gihugu, uhera kuri wewe, abo mubana, abavukanye bakaremererwa, hanyuma abo musangiye imigwi canke iriya no mu gihugu igashikirwa, ugasanga rero nta kindi kubibonera ko atari uko abantu ubona ko bihebuye. Hariho n'indwara ubu usanga zifata umuntu kumbi ukamubwira kuki, mbega biva kuri bimwe byose tugenda urakinira, hanyuma ugasanga biragushikiyemo, birakujanye no mu rupfu. uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana.